natanguye bwa mbere nkora ibyuma bita aluminium n'ibiyo ngakora amadirisha n'imiryango kuko bwarabuhinga ngaha batamenyereye. Abeshi bashobora kuba batabizi ariko umva nkubwire, Forbes iheruka gusohora urutonde rw'abagwiza tunga ba mbere bafise agatubutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko uru rutonde rero rwo mu mwaka wa 2026 urubonye wese yotangara kubera ko uru rutonde uko gwahora rusohoka ego nivyo ruriko abagwiza tunga bamwe ushobora kubumenyereye, ariko nagira nkubwire yuko hariho nabandi biyongereye ko uyu munsi ushobora kubumva nawe bikagutangaza. Muri uru rutonde harimo n'umwana muto kandi ubona neza yuko afite amafaranga menshi nawe utovyizera. Gerena nanje muri iki kiganiro kugira ngo tugendane mu rugendo rw'amateka y'ivyegeranyo, hanyuma jewe nawe twisange tuzi vyinshi tutazi. Ndaguhaye ikaze. Muri iki kiganiro kivuga ku magwiza tunga 10 ba mbere bafise agatubutse mu mwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Burundi, nashaka twifashishe urutonde ariko turubwire kimwe bitwa decroissance, no kuvuga ngo duhera hejuru tuja hasi. Aha rero nagomba kubwira yuko tuza guhera ku mwanya w'10 hanyuma tuja ku mwanya wa mbere. Nagusaba ko wohera ku mwanya w'10 wumviriza kugira ku mwanya wa mbere, uko uri ku mwanya wa mbere wiwe araza kugutangaza. Nanje narabibonye birancanga. Ku mwanya w'10 haraza umukinyi w'umupira yabigize umwuga. Uyu muhungu n'umwana muto yitwa Ndayishimiye Yusufu Nyange. Uyu muhungu Ndayishimiye Yusufu Nyange nkuko nabikubwiye n'umukinyi w'umupira yabigize umwuga, akinira umugwi wa Os Genis uri mu Bufaransa ukina muri ligue ya mbere. Uyu muhungu yavukiye mu Burundi neza na neza mu gisagara ca Bujumbura mu Buyenzi. Yavutse kwigeregerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 1998. Uyu muhungu afise uburebure bw'imetero 1 na santimetero 83 akagira ibiro 80. Uyu muhungu icyatumye aza ku mwanya w'10 muri uru rutonde rwacu rwa Forbes no kuvuga ahembwa ibihumbi 78 ku kwezi vy'amayero. Aya mafaranga uyashize mu marundi n'amahera menshi cyane kuko angana ni miliyoni 561 n'ibihumbi 600 vy'amarundi. Ibaze nawe amafaranga yose ku kwezi. Aha rero niyo bamuhembye ayo mafaranga ntihaba harimo ubushimwe bahabwa iyo batsinze urukino. Uyu mutipe kandi afise inganda nyinshi ziri mu Burundi, akagira amazu atandukanye agenda arubakisha ndetse n'ayandi akagura. Afise imodoka z'igitangaza, ariko kandi ahandi akura amafaranga ni mu mashira hamwe bakorana ivyo kwamamaza. Aha twovuga nk'amakampuni akomakomeye nka Nike, Adidas hamwe n'ayandi. Uyu mukinyi Yusufu Nyange yatanguye gukina nk'ababigize umwuga mu mwaka wa 2020. Uyu mukinyi kandi yongera gatanga agaciro kabute mu mugwi wa Mureze ariwo Aigle Noire k'imiliyoni 18 buri kwezi. Nk'umukinyi yabigize umwuga akaba n'umukunzi w'umupira, asanzwe afise timu yitwa Vision FC, ariko kandi iyi Vision FC ikaba isanzwe inakina Primus League Burundi. Ibi byose rero nakubwiye nivyo vyatumye Ndayishimiye Yusufu Nyange aza ku mwanya w'10. Twihuse reka twigire ku mwanya w'9 aho tuhasanga umugabo nawe nubwo atari umurundi ariko akorera business ziwe mu Burundi, yitwa Alfredo Frojo. Uyu mugabo Alfredo Frojo yamuka mu gihugu cy'Ubutaliyano. Hampande yo kumugwiza tunga, uyu mugabo kandi asanzwe ari n'umushinga ntaye w'umuririmbyikazi w'umurundi Natasha. Uyu mugabo mu mwaka wa 1990 niho yuguruye Hotel Club du Lac Tanganyika. Iyi ni hoteli yakira ingenzi zikomeye cyane, ikakira inama za leta ariko kandi ikakira n'inama mpuzamakungu. Iyi Hotel Club du Lac Tanganyika yinjiza amafaranga menshi mva makungu. Frojo asanzwe kandi afise amahinguriro menshi mu gihugu cy'u Burundi, harimo n'iyitwa Frojo Engineering isanzwe ikora ibijyanye n'ubwubatsi. Ayo mafaranga akura muri Hotel Club du Lac Tanganyika hamwe nayo akura mu yandi makampuni asanzwe afise. Ibi nivyo bimuzana ku mwanya w'9 mu rutonde rwacu guno munsi mu bagwiza tunga ba mbere bafise amafaranga menshi mu gihugu cy'u Burundi. Twihuse reka twigire ku mwanya w'8. Ku mwanya w'8 kuri rutonde turasanga umugwiza tunga yitwa Kazohera Venera. Uyu mugabo bavuga yuko ari umwe mu bagwiza tunga bashobora kuba bicisha bugufi cyane. Uyu mugabo Kazohera Venera yagiye ashinga intahe nyinshi avuga yuko ubuzima bwiwe bwo mu bwana butari bworoshe na gato. Atanga ikiganiro ciwe kenshi yumvikanye avuga yuko yagiye akora ubuzi butandukanye kandi bubaye akiri umwana. Avuga yuko kandi akiri umwana atigeze asuzugura akazi, ari navyo vyatumye afatisha hanyuma atangura gukora ibintu bikomeye. Ukubw'ivyo rero mu myaka mike cyane yaciye atangura gukora imigambi minini ava ku byo bita gucuruza, bimwe bita kudebereza. Uyu mugabo rero bimwe mu byo no kubwira bikomeye atunze harimo company yitwa
Groupe Intertrade Kazohera Tradeco. Iyi company ikaba yari ifise ibyisanzwe ifurunisa mu bushikiranganje bwo kwivuna basi, ariko kandi akaba anafise n'isoko iri ku rwego rwo hejuru cyane aheruka kubaka mu Kamenge. Ahubwo reka ndakubwire n'ikindi kintu nzi neza kutaruzi canke niba wari ukizi kizi bake cyane. Reka nkubwire, waruzi ko uyu mugabo ari we manager canke mwene timu yitwa Flambeau du Centre? Uyu mugwi w'umupira w'amaguru Flambeau du Centre abantu benshi barawuzi kuko no wakera. Uyu mugwi usanzwe ukina na championa ya Primus League Burundi. Uyu mugabo kandi afise ama etage menshi cyane mu gisagara ca Bujumbura hamwe na Gitega, ama hoteli menshi cyane hirya no hino mu Burundi. Kandi asanzwe afise n'uruganda aheruka gushinga rukora impuzu ruri mu gisagara ca Gitega, aho rusangiye n'undi mugwiza atunga umwe nza kuvuga ko muri iki kiganiro. Wowe komeza unkurikire. Ivyo nakubwiye byose rero atunze nivyo twarabiye hamwe, nivyo bimushira ku mwanya w'umunani uyu mugabo. Reka tugende ku mwanya w'indwi. Ku mwanya w'indwi rero turahasanga umugabo nawe nyene yabaye popular mu bagwiza atunga b'igihugu c'u Burundi, yitwa Olivier Suguru. Uyu Suguru ni umugwiza atunga akomeye cyane, ariko kandi akaba n'umushabitsi bidasubirwamo. Uyu mugabo afise amahoteli menshi cyane akomeye mu gisagara ca Bujumbura, ariko no mu mihingo myinshi y'igihugu c'u Burundi. Ariko kandi uyu mugabo Suguru asanzwe afise n'amakampuni atandukanye, ariko kandi akaba ari nawe asanzwe arongoye ikigo CFCIB, Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi. Iri rero rikaba risanzwe ari ihuriro ry'abagwiza atunga bose bo mu Burundi bakamejeje bakaba bafise agatubutse. Uribuka ko nakubwiye ko Venera afise uruganda hari umuntu barusanga genza kuvuga ko yari uyu mugabo afise uruganda rwitwa EATM mu mfunyafunyo, East African Textile Manufacturers. Uru ruganda rukaba guguruwe itariki 18 z'ukwezi kwa11 mu 2025, rukaba rwubatswe mu muji wa Gitega asanzwe ari nawo mugwa wa politike y'igihugu c'u Burundi. Uru rukaba guguruwe na nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Uru ruganda bivugwa yuko mu gushingwa gwatwaye yangana n'imiliyaridi 20 z'amafaranga y'amarundi. Urumva nawe ko aragatubutse. Uru ruganda bivugwa yuko naho ariho rugitangura gukora rufise abakozi 260, ariko kandi abenshi muri aba nabigeme n'abamama. Bivugwa ko uru ruganda ariko ruzoza rurambika igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abapolisi, ariko kandi rukaba rusanzwe rukora n'impuzu zisanzwe z'abene gihugu basanzwe, ariko kandi rukaba gwibanda no kuba rukora impuzu z'abanyeshuri. Twikomereje ku mwanya wa gatandatu turahasanga umugabo yitwa Sioni Kobiri. Uyu mugabo Sioni nawe arazwi cyane kuko nta muntu numwe atarumvira izina aba mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo mu ntaye nawe nyene yagiye arashinga avuga yuko agitangura ivyerekeye urudandazwa, avuga yuko yatanguriye hasi cyane, aho yavuze yuko yatanguye adandaza biyoba nkene bijya batembereza. Avuga ko ivyo biyoba vyagiye bimufasha kugenda araguka buke buke uko bukeye uko bwije. Avuga ko mu mafaranga yaronka muri ivyo biyoba yagiye yaziganya, aho yagenda anagura utuntu tugiye dutandukanye. Uko imyaka yagiye irisuguma rero ngo niko yagiye yisanga yateye imbere, hanyuma afata urufito. Uyu munsi twatuko turamuvuga ko bagwiza atunga ba mbere bari mu Burundi. Uyu mugabo Sioni nta utumva impamvu yoba yaje mu bantu 10 ba mbere bafise amafaranga menshi mu Burundi, kubera ko ngo afise imitungo itimukanwa yigwije ko myinshi cyane. Nkuko ikinyamakuru Forbes kibivuga, bavuga yuko iyo bariko barakora intonde z'abagwiza atunga bababa cyane cyane imitungo itimukanwa abo bagwiza atunga baba bafise, bakaraba inganda zihingura ibintu, amazu hamwe n'ibindi byinshi. Uyu mugabo Sioni afise isoko kidasanzwe abantu benshi basanzwe bazi yitwa BCM, Bujumbura City Market. Iyi soko isanzwe iherereye kuri Kotebu. Bivanye n'izina uwo mugabo yubatse, iyo ubwiye umuntu wari wese ngo sanga ku isoko kwa Sioni aho ubuhejeje gutanga adresse, nta yindi siguro nimwe abakeneye uwo muntu ashobore kumenya ahantu herereye. Uyu mugabo kandi afise ihoteli y'inyenyeri 4 yitwa Mount Zion. Iyi ni hoteli nziza y'akarorero iherereye mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugabo afise Zion Beach, urayizi neza, iherereye ku kiyaga Tanganyika, akagira kandi restaurant iri ku kibuga c'indege. Ibi byose rero twadondaguye hamwe n'ibindi byose tutarinze gushira ngo yaha muri uru rutonde, nivyo vyatumye uyu mugabo Sioni Kobiri aza ku mwanya wa gatandatu. Tudatevye reka tugire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu kuri urutonde rwacu rw'abagwiza atunga bafise menshi mu gihugu c'u Burundi haza umugabo nawe nyene adasanzwe afise amafaranga menshi. Nawe so yundi ni umugabo bita Uwiragiye François batazira Mayondori. Natanguye bwa mbere nkora ibyuma bita aluminium n'ibiyo, ngakora amadirisha n'imiryango kuko bwarabuhinga ngaha batamenyereye. Kugira uje kugura ibiyo n'imiryango canke n'amadirisha hanze byari bigoye. Umugabo je nca nimvira kugira atelier kugira ntangure kubihingura.
uyu mugabo ni umugwizatunga adasanzwe. Uyu mugabo Mayondori ni umugabo w'umugwizatunga cyane mu Burundi, afise amakampuni menshi cyane kandi yinjiza amafaranga menshi. Uyu mugabo wanashaka wovuga yuko atekereje kuko nakunda kuboneka cyane mu marezo sosiyo, hari n'abantu benshi ngo bamukorera batarigira bamukubita ijisho. Uyu mugabo yamenyekanye cyane kubera uruganda ruhingura ivyuma afise rwitwa Musumba Steel. Bimwe mu vy'urwo ruganda ruhingura harimwo amafera beto, tube, hakabamwo imisumari, amabati n'ibindi vyuma vyinshi bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha muri construction. Imitungo yiwe kandi yiyongera ko ubwato budasanzwe utopfa kubonana uwundi wari we wese mu gihugu cy'u Burundi bwitwa Musumba Cargo. Ubu bukaba bukorera mu kiyaga Tanganyika mu gisagara ca Bujumbura. Ubu bwato rero nkuko nabikubwiye busanzwe bukorera mu kiyaga Tanganyika, busanzwe bukora mu byo kuzana ibidandazwa bivuye muri Tanzania hamwe na Zambia. Ariko kandi uyu mugabo ntiyarekeye ngaho gusa kubera ko afise n'urundi ruganda nkuru nakubwiye Musumba Steel mu gihugu ca Kenya. Ariko kandi asanzwe afise na societe zitari nke zimba ubutare mu gihugu hagati. Ubu rero nariko ndakudondagurira niwe bitwa Uwiragiye François batazira Mayondori, akaba ari nawe yaje ku mwanya wa gatanu. Dusimbye ku mwanya wa kane turasanga umugabo yitwa Anise Ndori Cimpa batazira Ndori. Kuvyukuri atakubesha kurimwo iri zina urivuze n'abanyagihugu bake cyane badashobora kumenya bivanye n'ibikorwa uyu mugabo yakoze. Uyu mugabo kandi azwi cyane kubera ibikorwa vyiwe yakoze, ariko kandi n'ukuntu agenda araha akazi abanyagihugu basanzwe kandi akandika abanyagihugu benshi. Usivye no kuba abantu benshi bamuzi, gusa uyu mugabo asanzwe afise n'uruganda ruhingura ibinyobwa vyamenyekanye cyane gusumba izina ryiwe bwite. Aha sukuvuga yuko nshatse kukubesha, kuvyukuri nagira nkubwire ko uruganda rwitwa Imena canke inzoga bitwa Imena ni benshi cyane bayizi, ariko kandi batazi ninde ngo ayikora. Uru ruganda rusanzwe rukora inzoga bitwa Kiki, Lahatangawizi, imivinyu hamwe n'izindi nzoga zitandukanye, ariko gusa nagira nkubwire ko ari abarundi bake basanzwe bazi ngo uru ruganda no Rwande. Uyu mugabo kandi yitwa Ndori ntiyarekeye ngaho kuko asanzwe afise uruganda mu gisagara ca Bujumbura rusanzwe rukora utumwanya tumwe tubora, no kuvuga ngo twa dukaratasi twakuye isashe. Uru ruganda bagwita Ultra Pack. Uyu mugabo kandi nafise kampuni zibiri gusa canke zitatu, ahubwo gusa arafise n'urundi ruganda rusanzwe ruhingura icyayi rwitwa Iteka. Uru ruganda rwitwa Iteka rukaba rusanzwe ruherereye mu ntara ya Kayanza ya kera, rusanzwe ruherereye neza na neza aho bita Imuruta. Uru ruganda bivuga yuko rukoramwo abakozi barenga 1000. Urumva ko uyu mugabo yatanze akazi ku bene gihugu benshi. Hari kandi uruganda rwitwa NV Holding. Uru ni uruganda rusanzwe rukora ibintu bitandukanye rukuye mu macupa ya plastike mu rwego rwo kuganya ubucafu busanzwe buturuka kuri ayo macupa ya plastike. Uru ruganda rukaba ruherereye aho bita Igihanga. Hakaba hariho n'uruganda kandi ruherereye mu gisagara ca Bujumbura rwitwa Fresh Fish. Uru nabwo rukaba ruzwi cyane mu bworozi bw'amafi bukomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu ni Ndori Cimpa, akaba ari nawe yaje ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu kuri urutonde rwacu rw'abagwizatunga bafise menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2026 hari umugabo w'umujejeta faranga yitwa Taruk Bashir. Taruk Bashir vyonyene kumva iri zina ryiwe bihita bivyumvikana ko umenga usumurundi, ariko reka ndagutangaze uyu mutipe yavukiye mu Burundi 100% kuko yavutse ku muvyeyi wiwe umwe w'umuhinde uwundi nawe w'umupakistan. Abavyeyi biwe bamuvyaye umwe yari afise ubwene gihugu bwa Tanzania, uwundi nawe akaba yari afise ubwene gihugu bw'u Burundi. None uyu mugabo ku vy'ukuri ni izihe nganda afise zituma aza ku mwanya wa gatatu muri uru rutonde rwacu guno munsi? Uyu mugabo mu 1993 yaguze uruganda rudasanzwe rwahingura ifarine. Uru ruganda rukaba rwari ruherereye i Muramvya. Uyu mugabo akigura uru ruganda mu mwaka wa 2000 niho yagiye kurunagura kuko yaciye arusubiramwo arugira umutonore. Amaze kurusubiramwo uru ruganda yaciye araruhindurira n'izina agwitwa Minohake, Minoterie de Grand Lac. Uru ruganda rurazwi cyane kuvyerekeye ifarine kuko bavuga yuko ruhingura itoni 40,000 ku mwaka, bivugwa ko rufise n'abakozi benshi cyane kuko ngo barashika 2,000. Uyu mugabo numwumve gutya kuko ntasanzwe afise ni kampuni nyinshi zindi ziri mu Burundi zisanzwe zigurisha nk'ibikomoka kuri petrole, atwovuga nka Interpetrole, Metarusa. Akaba kandi ngo afise n'imitahe muri Afritextile. Uru n'uruganda rusanzwe ruherereye kuri Kotebu rukora impuzu, ariko rukaba ruzwi cyane mu bijanye no gukora impuzu hamwe n'ibindi bintu byose bijanye n'ivyi
Nyundo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umugabo atigera ava ku rutonde nubwo ari nyakwigendera. Uyu mugabo yitwa Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1941 avuka i Nyanza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Uyu mugabo nk'uko byumva yarakuze yitavye Imana i Dubai ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu 2024. Uyu Tribert Rujugiro Ayabatwa akiri umwana muto cyane yarahunze mu Rwanda ahungira i Burundi, aha hari mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1960. Akigira mu Burundi bivuga yuko yagize umugisha wo gukora utwashara dutandukanye adandaza ibintu biraho bibayabaye. Gusa uwo kwibaza ngo none vyaje kugenda gute kugira ngo agire inganda zikomakomeye azishinge mu Burundi, Kenya hamwe no muri Afrika muri rusangi. Bivugwa ko akigera i Burundi yatanguye kudandaza itabi rimwe bita Gikamba, ariko kandi mu nyuma niho yavuye yubaka uruganda bita PTG Holding, Pan African Tobacco Company Group. Iyi akaba yarayishinze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1970. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 niho yaciye yubaka urundi ruganda mu gihugu cy'u Burundi agwita BTC, Burundi Tobacco Company. Uru ruganda niko rwakora itabi ryari rizwi cyane mu gihugu cy'u Burundi ryitwa Supermarché hamwe na Mantole. Mu mwaka w'2024 BTC rwari rumaze gushinga imizi mu bihugu birenga indwi byo muri Afrika. Aha twovuga nk'u Burundi, Uganda, RDC, Sud Sudan, South Africa, Tanzania, Nigeria. Ibi byose rero nakudondaguriye n'ukuntu uruganda rwagiye rukura, akaba ari byo vyatumye bizana uwo mugabo ku mwanya ugira kabiri mu batunzi bafise amafaranga menshi mu gihugu cy'u Burundi. Ubu turageze kuri wa mwanya wa mbere. Wewe wibaza ko ku mwanya wa mbere ari nde muntu ahaherereye? Banza ukore subscribe kwanza niba iki kiganiro cyakunezereje, hanyuma nze nkwibwirira uri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere hari umugabo yitwa Adrien Ntigacika bataziradiranotse. Uyu mugabo ni gitangaza kubera ko nawe uko yarose amafaranga n'ibintu vya mbere bitandukanye kandi bitangaje. Uyu mugabo yahoze ari umukozi wa Sosumo, Société Sucrière d'Imoso. Uyu mugabo inyuma yo kuva mu kazi ko gukorera Sosumo, inyuma y'imyaka mike cyane niho yatanguye kubaka inganda zikomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mu mwaka wa 2014 niho yashinze uruganda rwa mbere, hanyuma agwitwa Eritracom International Trading Company. Rwari rushinzwe kuzana umwavu w'ikizungu ukuye hanze hanyuma uwinjiza mu gihugu cy'u Burundi, bimwe bita importing. Gihe niwe yari yatsindiye isoko ryo kuzana uwo mwavu, yaciye agura amakamyo menshi yo kuzozarazana uwo mwavu awukuye hanze awinjiza mu gihugu cy'u Burundi. Igihe Eritracom nawe nyene yaje ari nk'inyishu ku bana gihugu b'abarundi bari bakeneye akazi, kuko yanditse abanyegihugu benshi cyane icyo gihe baronse akazi kubera isoko Eritracom yari yahawe. Nyuma y'imyaka mike cyane yaciye ashinga icyo bita Eritracom Holding Limited. Iri naryo rikaba ryari rijejwe gukurikirana ibikorwa byose bya Ziranotse. Mu mwaka w'2019 Ziranotse yaciye ashinga urundi ruganda rwitwa Eritracom Fertilizer, izina rya Fomi ariryo Fertilizer Organo-Mineral Industry. Muri uyu mwaka byarumvikana neza yuko vya bindi byo gukura umwavu hanze byari bihagaze, kuko yarasigaye awikorera. Iki gihe Fomi yaciye ihabwa isoko ryo guha umwavu abarundi bose, yatanguranye abakozi barenga amajana 250. Bivuga ko inyuma y'imyaka ibiri gusa mu mwaka wa 2021 Fomi yari igeze ku bakozi barenga 3500. Uyu mugabo kandi ntasanzwe kuko asanzwe afise ni banki yitwa BCAB. Iyi BCAB ikaba isanzwe itanga ingurane ku barimyi, ariko kandi afise n'urundi ruganda rwitwa Eritrapac rusanzwe ruhingura imifuko canke imigurira nk'uko ushaka ukabivuga. Ibi bisobanuye ko no mu buryo bwo gupakira iyo myavu canke kuyitekera bitamugora kubera ko asanzwe yikorera n'amagunira. Uyu Ziranotse ubageze ku rwego rutandukanye kandi rudasanzwe rubonekera uwo ari we wese, kuko ageze ku rwego rwo gushinga yandi ma branch mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Aha twovuga nko muri Tanzania, Angola, Nigeria, eka no mu bindi bihugu byose byo muri Afrika bisanzwe bihwishwa. Bivuga yuko uru ruganda rugiye gushiramwe ama branch kugira ngo ruze ruragurishayo umwavu w'ikizungu. Ibi byose twadondaguye ku mwanya wa mbere ni bya Adrien Ntigacika, akaba ari nawe yaje ku mwanya wa mbere muri urutonde rwacu rw'abakwiza tunga 10 baza mu mwanya wa mbere bafise amafaranga menshi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2026. Ndagushimiye rero we twabanye muri iki kiganiro kuva gitanguye kugira gisoje. Ndakwifuriza kugira ibihe vyiza, ariko kandi wibuke ngo ukore subscribe kugira ngo ntuzigere ugura ikiganiro cyo hanyuma. Jewe twari kumwe ni Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Imana iguha umugisha.